urwaye ntare basihaje abana n'ukuri barahaguruka baranterura niko kunzana ngaha n'ukuri mwa abantu b'Imana umuntu adasenga umuntu atamenya Imana aragowe. Amena. Amen, 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 amen. Kugira mbeho kwanje nuko nisengera. Amen. Kandi nkamenya Imana. Ndi umukatolika. Kandi ndi umukuru w'abareji. Ariko barashima. Ariko barashima. Ariko barashima. Amen. Egome izi saha sinovuga ngo vyoba bimeze gute canke ngo noba mpagaze gute, none rero ubwa mbere ndabishimiye Imana. Hanyuma muri iyo ndwi iheze mubona Imana zongirira ikigongo cane, akanyabunyabunyabukobwa ntitazobura kweri. Je sinzi ukuntu bimeze kweri, irangirira neza nkuko yagiriye neza abandi, kuko yarabivuze nakirangirira neza. Rero muri iyo ndwi iheze gatoya je kuva nibaruka naciye ndagwara ndakubitika gushika n'izi saha ngenduka ariko ndabishimira Imana, sivyo none. Hanyuma inyuma gatoya imbere gatoya biraza kuwa gatatu njamva ngaha ntashiye muhira mwijoro ndavyuka ndatora umwana ndosa biragenda neza muga nkumva umenga muri jewe imisuhero aho nyene mwijoro ibere ricarira kakamarira ndabura ivyari byo mu gitondo ntangura kwayagura njagura imiti ntashobora n'ivyo nibiki. Ubu rero ndashimiye Imana iriko riratembura, ariko haraza ko utuntu mvuga nti aha rero Mana warikijije, none rero nivyo ndabishimiye Imana. Hanyuma numva ugushima kwanje numva umenga ni kurekure, reka ndabicagagura Imana yo mwijuru irabizi, siko none. Imbere gatoya uko nyene nararose mwijoro nteruye akakana nyera kunyene mubona Imana yampaye, ndagaterura mu maboko maze ugatero nenda gakikiriku ahantu twari turi, mbona kampamagaye kabiri, kariko karakura buke ariko mbona kampamagaye kabiri. Iyi sura yako murano kumenga kagomba kugirana, kari kirabura nkuyu nkashimi umenga niko bari basa. Hanyuma mbona afise uruhere rumwe ntovuga kariko karakura, mbona rero kampamagaye kabiri, ampamagara mu farasi tanti, ampamagara uko nyene rimwe, irigira kabiri tanti ntiyasubiye kumpamagara. Ndavuga n'uyu mwana wewe kugira mpamagare ni biki kandi ndi nyine tabara ntagira usamara agenda ku bitaro pima wa bwabushuhe ntabwo mfise, pima ya malaria ayo mfise, mugabo umutima uri mu kirere. Ku bitaro barasakisha bapfa kuvura ibyo biyumviye. Ndarazwa ngaho imisi ibiri ndataha ngo nshike muhira nkumva none ga ko bampaye ibiserumu bakampa imiti yose yimva ikagera, none nibiki imiti y'umutima, imiti ya estoma byose bikabura. Aho ga n'ubwa mbere ubugira kabiri, aho ga yari hari mu kwezi kwa 11, mu kwezi kwa 11 ninji bitari ngeraka kabiri. Rero ngaho ubugira kabiri haza rero bizananye n'imizana uyitekerera, abana bararira, mama arafuye, abuzukuru biba arafuye, mukunterura ku moto ibyari bintu, akaguru ntikaduka, bagaterura bakicereka nk'umwana, amose zamana abana yabarenze, ngaba bararira bagahebekanya, tukagenda mu bitaro bakantwara.
uyo wewe ngire nari gucikana yahejeje gucikana na Mose rero ukuri aha mpagurutse nshimira Imana sindayishimira mugabo umutima wanje uri ku gashimwe k'Imana amen ni ukuri ko Imana ibitangaza Imana yankoreye ntako noyishimira je nta nico mfise noshobora kwishimira mbona cyo abagabo noronka cyo yishimisha atari umutima rero nukuri abana baramvuza ndaza ndataha muhira uwo munsi baravuga ngo Imana ishimwe ko mama yaharaye turaguma ngaho tugumye ngaho eka none ko baguteye ibiserumu mama biguma byanka gute gize bananje jewe aha sinzi umutima wonyene ntukiri mu kibanza waguma ubyinje wunganuka nta kintu ashyira ku munwa n'amazi sinanywa urutego wonyene agabo ngira ngo ibikopo nunzuza bitatu ku munsi ndaguma ngaho birananirana abana bagize mama tugutware mu masengo gize none bananje muntwara mu masengo yahe aho kuri iryo sengero barasenga no kuri aho bansengereye byabutse none akabaho umukozi w'Imana yasengera kweri wewe yaransengera nkarara nsinziriye n'agatsiko mugabo arambwira uwundi munsi agize hariho umukozi w'Imana yavuye i Bujumbura yerekwa uwo munsi byarancitse sinagiye narabuze n'amagara yo kujayo sinajayo gabansanga muhira ku nsengero rero bica bibonekana ngize none bagabo